bivanye naho umwe wese aherereye kongera tubaha ikaze muri kino kiganiro cacu. No munsi twagendeye ikigo citwa Polycab kiri mu Kigobe muri quartier Kigobe muri commune Ntahangwa neza na neza imbere yo kumutoyi. No munsi tukaba twagendeye iki kigo ariko tukaba twagiriye ibako ryo gushobora kuvugana na bamwe bashobora kuba bari mu barongoye kino kigo. Twashaka duhe ikaze umushinga ntahe atwidondore yongera atubwire byinshi kuvyerekeye kino kigo. Murakoze cyane. Nitwa Kigongwe David, nsanzwe ndi umu artisan kandi nkaba ndi mu barongoye kino kigo cyitwa Polycab. Hanyuma nsanzwe rero ndi umwe mu basanzwe bari muri kino kigo kandi barongoye kino kigo. Hanyuma nkaba kandi ndi muri Shaza Chambre sectorielle d'artisanat du Burundi ari nayo yabyaye kino kigo. Ego mbega hamwe ndumva bavuga ngo Polycab, ahandi nkumva bavuga Shaza, ahandi nkumva bavuga CFCIB. Nyiriki umuntu yose Shaza undi akumva CFCIB byoba ari bimwe byatandukanye he? Okay, nagomba ubwa mbere bwo nabasobanurire tuvuze ngo CFCIB ni Chambre fédérale du commerce et d'industrie du Burundi. Ndakuvuga ko iyo CFCIB ni se cyangwa umuvyeyi wayande ma chambre. Ndavuga ko muri CFCIB hari amashambre arenga 13. Muri izo hari za agri business, zirabi by'uburimye, abarabi by'amabanki, abarabi by'amaindustrie, abarabi binabiriya. Tubwe rero turi chambre irabi bijaye n'imyuga muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi kandi yikorera utwayo yigenga. N'amashambre no kuvuga yuko turi abigenga. Ego hanyuma Shaza n'izindi zatandukanye he? Shaza no kuvuga yuko Shaza isanzwe irabi ibintu bya art bijanye na art et artiste. No kuvuga ko n'aba artisan n'aba artiste tuvuze ngo aba artisan n'abahinga n'abanyamyuga. Abahinga nibo twita ngo n'aba artiste, hanyuma abanyamyuga nabo nibo twita aba artisan. No kuvuga yuko nico kisata twebwe twibornamo ico turimwo nico dukoreramo cyonyene gusa. Mbega iyi coopérative Lumière des Arts et des Artistes du Burundi ariyo Cobulac yoba ihurikiyemo abanje? Iyi Polycab ihurikiyemo icambere umunyamwuga wese nico novuga. Hanyuma mugabo n'umunyamwuga asanzwe ari muri Shaza muri Chambre sectorielle d'artisanat du Burundi nibo baca baza bagaca bahurikira muri Polycab mu gihugu cyose. Ego Polycab yoberekeza gute abanywanyi bayo? Polycab ngene yerekeza abanywanyi bayo no kuvuga ko ico novuga ubwa mbere bwo Polycab si kuvuga ko iherekeza abanywanyi bayo gusa, irakorana n'amasantre ama CFP ama CM ababigisha amashuri yigisha iby'imyuga tukaca dukorana rero. No kuvuga ko nabo nyine igihe bafise ibyo bahinguye by'abana bajya abanyeshuri baba ariko barakora barabizana hama tukabibacururiza. Ibyo rero biri mu ntumbero no guherekeza abartisan n'abartiste bacu, kubaherekeza nuko umunyamwuga yahora afise ikintu ashobora gucuruza mugabo ntagira hana gicururiza. Urabona muri iki gisagara ca Bujumbura cyane hagati mu gihugu urashobora kuba ufise evre yawe ikintu wahinguye mugabo gashobora kubura ahantu ushobora kugicururiza. No kuvuga yuko rero tumaze kubona yuko abanyamyuga barahari kandi dufise ibintu byiza bakora ibintu byiza mugabo ikibazo gihaba nuko batagira ahantu babicururiza. Naho twace twimvira yuko twokwegera leta tukayisaba yuko yodufasha ikaduha iki kigo. Hanyuma hariho abagira neza Enabel nayo yacidufasha kubaka izi nyubako mubona. Mu ico gihe rero tubona ko abantu bakwiye kuzana ibintu byabo hano kugira ngo abantu bashobore kubimenya kandi abantu bashobore no kubigura. Hanyuma mwene ibyo bintu agihe aza ico kintu ciyo bakagishima, uwo mukiriya agashima ico kintu agashima ko atuma iyindi komande y'ivyo bintu, yohamagara uwo muntu nyene yagihinguye akaba ari we yakira iyo komande kugira ngo nawe abandanye yitunganya mu bijanye na innovation yiyo. Ego murakoze cyane. Mbega ubu abo basanzwe bakora ibi bihingurano musanzwe musenga babikorera iyo basanzwe bari cyane muri ngaha nka koperative musanzwe muri hamwe bakabikorera ngaha nyine akaba ari koperative iciridandaza. Mbega amafaranga ashobora kubavamo yoba ahabwa uwo muntu cyane hariho igice gishobora kuba kija muri koperative n'ikindi gishobora guhabwa uwo muntu bigenda gute? Mu bisanzwe nk'uko twabibabwiye
abanyamyuga nta materiya manini manini bafise, mugabo aho bari muhira, aho bari usanga bapanze, usanga ariho bahingurira ibintu. Kugihingura rero gacu gicururizaho biragorana. Niyo mpamvu mu byo navuze ubwa mbere yuko twace twiyumvira yuko tworondera ikibanza abanyamyuga bohuriramwo bagacuruza ibintu byabo. Nukuvuga ko rero ubwa mbere bwobwo nta teriye twovuga yuko iri ngaha, aha bazana evre yahejeje guhingurwa, icahinguwe caheze, hanyuma kikaba arico cinjira muri kino kigo, hanyuma tugaca tubona ko kimugurishiriza. Mu bijanye n'ibyo nabo muhejeje kutubaza muti mbega amafaranga bigenda gute dusanzwe tudafise ico conyene, dusanzwe dufise microfinance yitwa CSDR iri hajya nyene mu nyubakwa za CFCIB. Nukuvuga yuko umunyamwuga bahejeje kumugurishiriza ikintu ciwe hano, amafaranga acagenda directement muri iyo microfinance dusanzwe dufise, asanzwe abafise yo konte, hanyuma agacagenda kuyatora kuri konte, ntatonda ngaha aye cyo bikaba tubamenyesha gusa ko amafaranga y'ibintu vyiwe vyagurishijwe, agacagenda kuraba hariya aye muri microfinance ko amahera yashitse kandi asanga yashitse. Muri ico gihe rero nukuvuga yuko twebwe ngaha Colikabe turafise abakozi basanzwe bakora muri iki kigo, turafise abazamu, turafise abakira mwabonye hajya kuri akeye, turafise abatunganya hano. Nukuvuga yuko ico gihe ikintu uzanye hariho amaporsantaje make dukura kugira ngo dushobore guhemba aba bakozi, dushobore guhemba ibijanye n'amatara n'aba bakozi basanzwe bakora muri kino kigo. Hanyuma amafaranga makeyi cyane nk'ibice novuga nka 2% bigaca byinjira mu kigega cya Colikabe kugira ngo dushobore kuzokwiyumvira mu gihe kiza ko dushobora kuhagura cyangwa tukashobora kuronka ahantu dushobora kugura hanini, dushobora gushira ibicuruzwa by'abartiza kugira ngo dushobore kuronka ingene tubandanya twakira byinshi, uko twigisha benshi ko twakira benshi niko mushobora kubona yuko hano hashobora kuba hato. Ego, none nakahe kunguko abo bakiza bashobora kuba bari muri Colikabe? Akunguko karahari kuko turavye icambere no kuvuga yuko umunyamwuga igashikanye ikintu ciwe ngaha kigira agaciro kuruta cyagiye bagisanze hariya aya hagikorera. Ako nakunguko ka mbere. Kigira kabiri, akunguko ka kabiri nuko igihe umukiriya aje agasanga iyo evre yiwe ngaha, arashobora kuronka amakomande avuye ngaha nyene tumurondereye, akashobora kuja gukora amakomande y'ibyahinguwe. Urumva no kuvuga yuko aramenyekana uwo munyamwuga. Kigira gatatu, akunguko kandi gahari ni mu gihe wa munyamwuga asanzwe ibintu byiwa bigurishije bikava ngaha bikagenda hariya muri Colikabe, muri CSDR, muri ya microfinance twavuga, barashobora kumuha credit kugira ngo ashobore kurangura ibindi bikorwa, ashobore gukora ibihingurwa byinshi amaevre kugira ngo ashobore kuzana ibitari bike kugira ngo bishobore kugira kubana yaduza ico bita quantité, ibitigiri abiduze. Ndakuvuga ko rero ico ni cya kane. Icya gatanu ndakuvuga ko umunyamwuga turagira ico bita ihugurwa, turavye ibihe biba bihari, tukaraba ibintu biko biragera ku isoko, turagerageza kugira ngo biadapte bajane n'igihe. Ndakuvuga ko abyo bita ama innovation, ibintu bishasha, ama creativité, ama innovation, ivyo rero biri mu bintu bituma abanyamyuga tubaduza capacité, tukaduza impano zabo kugira ngo bashobore kumenya ibiri ku isoko, bashobore kumenya ibigezweho, bashobore no gukora ibintu bijanye n'igihe tuba tugezemwo. Ego, murakoze cyane. Niyo mu nshingano za Colikabe harimo guteza imbere imyuga ndangakaranga mu ntumbero yo kugwiza ubuvuzi no kugabanya ubushomeri. Mbega abakoramye n'iyo myuga mwamafasha gute mu kwiteza imbere? Hari abasanzwe bakorera, mwaba mubafasha gute mu kwiteza imbere? Aho basanzwe bakorera nababwiye yuko tukiri kuri etape ya mbere yo kugira ngo umunyamwuga agire agaciro ku mwuga wiwe. Ico ni ikintu cya mbere twataye gukora, aho umunyamwuga ashobora kubona ko hari ibintu byiwe biriko biracuruzwa canke bikamenyekana. Ico ni cya mbere. Kigira kabiri, tugomba guca tujako nibijanye n'ahantu bashobora gukorera, kuko uriko urabona yuko tufatiye kuri politike y'igihugu na politike y'igisagara cya Bujumbura ingene gitera caguka,
ntibagomba yuko haba ubuntu bw'ubuhateriye bushobora gusanga buriko buzana ibyo twokwita imicafu mu gisagara cya Bujumbura canke hagati mu gihugu. Tuba turiyumvira rero turafise projet Shaza nationale ya chambre sectorielle d'artisanat irafise projet yifuza gukora aho yifuza gukora ikigo kinini cyane abanyamyuga bose bashobora kuja bagenda bagakoreramwo hanyuma hanyuma baje gukorera muri ico kigo kiba gifise byo twokwita ama equipement yose akwiye ategekanijwe asabwa n'amategeko kugira ngo tworoshe kugira ngo ntihagire umunyamwuga ashobora kuba ariko akorera wundi akorera bafise ahantu bashobora gukorera hamwe ibyo bita materiye. Ico rero kiri mu migambi ya Shaza mu byo twiyemeje cyangwa mu byo yiyemeje gukora ikora abanywanyi bayo. Ni kuvuga ko mugabo ubu etape ya mbere ico Shaza yashoboye gushiraho ni iki kigo cyitwa Korikabe. Etape ya kabiri tuva tujako naho bakorera rero. Yego. Murazi aho mwatanguriye kugeza ubu nijyaye hangiro no mwihangiro mufise muri 2025 yo guteza imbere imyuga ndangakaranga no guteza imbere igihugu cye mu butunzi mubona mumaze gutera intambwe ingana gute? Intambwe tumaze gutera sinto dufatiye iyo twavuye niyo tugeze no kuvuga ko Shaza yatanguye mu 2010 no twatangura ariko twagiye gushika gutanguza neza ibikorwa nyezina mu 2017 byo gushiraho byo tuma dutangura gushikira abanywanyi bacu. Bona kuvuga ko nababwiye ko twatanguye 2010 aho tugeze uyu munsi no kuvuga ko turamaze gutera intambuko mu ihangiro ryacu twifuza bakwifuza ko umunywanyi wese yashobora kwishikira ku isoko. Ivyo twabihereye hano mu gihugu cy'u Burundi, igihugu cyacu ciza cy'u Burundi, aho abanyamyuga basigaye baja mu mahayanishwa n'ubu murabibona ngaha hanze no hagati mu gihugu bagashobora kuja mu mahayanishwa twateguye kugira ngo bamenyekane. Ico ni cya mbere twagishitseko. Kigira kabiri nuko abanyamyuga twamaze gufasha kubajana hanze y'igihugu kugira ngo bashobore gushaka ku amasoko regional byo twamaze kubikora. Ni kuvuga ko mwihangiro twihaye biramaze kubamwo. Ihangiro twihaye ni iki kigo nyene twari twubaze twifuza ko kibaho kiramaze kubaho. Irindi hangiro twari twihaye ni bijanye na microfinance y'abanyamyuga biramaze kubaho. Ni kuvuga yuko ubu rero ibyo dusigaje kugira muri 2025 ibyo twifuza hariho ico twita mutualisation de santé y'abanyamyuga kugira ngo igihe umunyamwuga agwaye ashobora kuronkana ashobora kuja kwivuza kandi byoroshe yoroherwe bijanye no gutanga amakredi no n'uburaro. Ivyo ko tumaze gushiraho microfinance twifuza ko cha tubikurikira kugira ngo umunyamwuga aronke kredi aronke ingene ashobora kubaho aronke ingene ashobora gutunga umuryango. Rero twibaza yuko mu 2025 umunyamwuga azoba ageze kuri rwa rugero ca kivugo c'umukuru canye n'icubaro umukuru w'igihugu avuga ngo umufuko wose uronka amafaranga umunwa wose uronke ico ufungura. Ivyo turifuza ko kandi turabona yuko mu 2025 tuzoba twabishitseko. Turabona ko tuba twabishitseko nk'ibice 86% kwijana kuko turabona ko dutera tuja imbere. Yego. Geje kuraba iki gisata ca aha mu Burundi caba cifashe gute ugerageje kuraba kera ubunye mbega ubona haba hariho akunguko kuba kaboneka ugereranije n'imyaka yoba yaraheze? Akunguko karahari sinovuga ko adahari karahari kuko ndavye muri iki gihe iriko iratera imbere namwe murayibona aho umunyamwuga akora ikintu kikagaragara kikaboneka amakari kagira na valeur kikagira agaciro. Mu bisanzwe ibijanye na art ndabona ko biko biragenda bija imbere. Turiko turaraba mu mabiro kugeza uyu munsi winjiye mu mabiro atandukanye bashaka gusanga ibintu bya art byahinguwe n'abarundi. Ico ni ikintu twovuga ko kitahura kiboneka mu bihe byahera mu mahoteli niho uko nyene basanga ibintu. Ubu ivyo dusaba navyo nuko twako turasaba ko twasabye leta ko botwemerera ahantu hose hari ubuserukizi bw'igihugu cacu muri ibi bihugu bindi ko bogenda batwaye ibintu vya art kugira ngo bishobore kumenyekana. Ivyo baramaze kubitwemerera abo tumaze kubisaba hasigaye yuko tubishira mu ngiro turongike ivyo bintu bigende ntitubibuke gusa kugira ngo bisharizwe ahubwo izo ambasade zidufashe kubigurisha mu gihe biheze twongera tukabarungikira ibindi. Kindi novuga ku bijanye na art ndavuga ko kiratera imbere kuko
muri uyu mwaka nyene turiko turavugana aho leta yiyumvire yuko hariho isoko riko ribera Dubai, aho leta yiyumviriye guca muri Shaza bigadusaba ko amaproduit yacu vyahinguwe yoshobora kuja ku isoko rya Dubai. Nuvuga ko iyo ni isoko internationale, turashima ko bimaze gushikayo naho hakiri utugorane tw'ingene vyoba dedouanement, mugabo turashima ko kugeza uyu munsi biriyo kandi tumaze kubona twumva batubwira yuko ivyo bintu babishima cyane babikunda cyane. Urumva ko aho kose nakunguko kubijanye na art ko iriko atera ije imbere. Ego mbega mwebwe nk'abari muri kino kigo ca Koberad muri Shaza, iki mushobora gusaba abajeje intwaro? Icyo twasaba abajeje intwaro icya mbere twobanza gushima kuko kuva mu 2010 gushika muri 2021 tugezemwo turabona ko igisata c'imyuga citaweho. Twoshima twamaze gushimira leta ku kigoro n'inguvu bariko bagira kugira ngo umunyamwuga ahaguruke cyane cyane bijanye n'ibyahinguwe n'abarundi kandi bakabiha n'agaciro icyo twokwita valeur. Ikigira kabiri twosaba ko leta yoshishira kudufata mu maboko, gadufata amaboko kuko turacyari bato mu bijanye no guhingura narirya benshi ibice 99% tuhinguza amaboko. Twagomba ko leta rero ishobora kudushiramwo ukuboko cyari gadutera ivyiyumviro ibi bintu duhingurije amaboko tukaruha ingene dushobora gushiramwo n'amamashini kugira ngo dushobore guproduce ibintu vyinshi kandi vyiza kandi mu mwanya muto. Ivyo navyo vyodutuma dutera intambuko. Kigira kabiri nuko twosaba leta ko yotwemerera canke ikadufasha ibi bintu vyacu kugira ngo bishiye ku masoko international, abantu babimenye, isi bimenye, amakunga bimenye kugira ngo natwebwe nyene bibe ibintu vyiza kuko ibintu by'u Burundi uravye birakundwa cyane. Nko muri East Africa tumaze kugenda kubigurisha twama twabaye abambere, n'ubu twabaye abambere mu bijanye na innovation muri cotation yabaye twabaye abambere. Hama mu bijanye n'amakarte de visite bijanye n'amapancarte twabaye abagatatu. No kuvuga yuko mu bihugu bitandatu tukaza ubugira gatatu, mu bihugu bitandatu tukaza ubugira ubwa mbere muri innovation. Birumvikana yuko u Burundi butera buja imbere mu bijanye n'ibi duhinguza amaboko. Rero ico nosaba leta nuko yo dufata mu mugongo ikaduherekeza biboneka, hanyuma natwe tukayishigikira, hanyuma kugira ngo duteze imbere igihugu cyacu mu bijanye n'imyuga kandi twinjiza amafaranga y'agaciro, duhe dutera imbere na leta nayo nyene iroho turushobe kuyiha ya makori badusaba. Yego cyane. Mbega nk'umuntu ashatse kuba umunywanyi wa Korikab tugera bigenda gute? Kuba umunywanyi wa Korikab ni ibintu byoroshe. Icya mbere nabivuze yuko mudugitangwa nuko aba ari umunyamwuga tuzi. Kigira kabiri ategezwa kuca aca muri Shaza muri chambre sectorielle d'artisanat bakamumenya ko hari umunyamwuga dufise. Hame ibindi bisigaye ubwo abafise uburenganzira bwo kuba muri koperative nk'abandi banyamwuga bose. Ego turabakengurukiye cyane muri kano kanya mwaduhaye. Namwe turabashimiye cyane. Ego nikasubira kubikora kugira ngo muzotwitaba. Nukuri murakoze cyane, twebwe cyo tujejwe nico gukora umunsi wose mwodukenera naho bamwijoro turashobora gukora kugira ngo turabe ko indoto zacu cyanye igisata cyacu c'imyuga cyotera kije imbere. Ego murakoze cyane. Namwe mwese mwariko muradukurikirana turabakengurukiye cyane tubabwira ngo naho ubutaha.